Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Rimwe Rudende Isange TV, chaîne bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Rimwe Rudende Isange TV, chaîne bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero makengurukire kandi ndabahe nikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turayatangurira kwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni, aho Alain Guillaume Bunyoni ameze nabi cane, amagara yiwe ari hagati y'urupfu ndetse n'umupfumu. Alain Guillaume Bunyoni murabizi ko yarapfungiwe mu gasho ka Gitega, aho rero yagirizwaga ko yarashatse kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse no gushaka gutembagaza ubutegetsi. Alain Guillaume Bunyoni yafunzwe mu mwaka wa 2023, akaba yaragirizwaga ko ariko arashaka gutembagaza ubutegetsi ndetse no kunyonora imitungo y'igihugu cy'u Burundi. Alain Guillaume Bunyoni rero yaciye ajanwa mu gasho ko ngaha Igitega, nyuma yaho rero amagara yiwe atangura kumererwa nabi cyane. Nibwo rero kwigerekerezo ry'icenda gitugutu uyu mwaka arigo yajanwe mu bitaro vyo ngaha by'akarere ngaha Igitega, mu gihe abaganga bazaga kumupima ngo barabira hamwe uko amagara yiwe yifashe. Basanze Alain Guillaume Bunyoni afise ingwara zitandukanye. Alain Guillaume Bunyoni ntabwo yaracumva, Alain Guillaume Bunyoni ntabwo yarakirya, ndetse akanavuga ko no mu mutwe ngo vyoba vyabaye maze kwivanga. Alain Guillaume Bunyoni rero yaciye ajanwa mu bitaro vyo ngaha Igitega kugira ngo abaganga bamukurikirane barabira hamwe ko amagara yiwe yoba yifashe. Amakuru abaganga batandukanye bavuye mu gisagara ca Bujumbura baciye badungikwa mu bitaro vy'Igitega kugira ngo bamukurikirane barabire hamwe uko amagara yiwe yoba ameze, ndetse umutekano waciye wongerezwa ngaha mu bitaro vy'Igitega, aho Alain Guillaume Bunyoni rero abajejwe umutekano ndetse no mwigendereza ry'u Burundi bose bari bahashitse kugira ngo bacungere umutekano w'uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Alain Guillaume Bunyoni, amakuru aturuka mu begereye umuryango we bagiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutamukanyi we Angeline Ndayishimiye ngo ko ari bo boba baragize uruhara ntangere mu buzima bubi Alain Guillaume Bunyoni arimwo, na cane ko ngo bivuga ko umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari we Angeline Ndayishimiye ngo yoba yarafashe ifana akajya gusura Alain Guillaume Bunyoni mu bitaro, ariko bikavuga ko iyo fana ngo yoba yarimwo isumu, ari naco catumye amagara ya Alain Guillaume Bunyoni abandanya atosekara. Kuri ubu ngubu rero amakuru yihuta cyane ku rubuga, Alain Guillaume Bunyoni ntameze neza cyane, ari hagati y'umupfu n'umupfumu, y'urupfu ndetse n'umupfumu. Isa n'isaha arashobora kuryamira akaboko k'abagabo, ndetse kuri ubu ngubu rero wahoze aramutswe umugambwe CNL Honorable Agathon Rwasa yavuye mu gacerere avuga amajambo ateye ubwoba kubijanye n'uburwayi ndetse n'urupfu rwa Alain Guillaume Bunyoni, aho yifatiye ugahanga umuryango w'umukuru w'igihugu ndetse n'umutamukanyi we Angeline Ndayishimiye, akavuga ko urupfu rwa Alain Guillaume Bunyoni ngo rwagizwemwo uruhara rukomeye cyane na Perezida Ndayishimiye ndetse n'umutamukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Honorable Agathon Rwasa atakurya umunwa rero yifatiye ugahanga avuye mu gacerere avuze urupfu rwa Alain Guillaume Bunyoni ko rwatewe no kuba Evariste Ndayishimiye yarase ngo kumureka ajye kwivuza ubuzima bwiwe butaratozekara cyane ngo arembe cyane, bigatuma rero ngo ariyo cyatumye na n'ubu ngubu akimerewe nabi cyane. Amakuru yacu rero turaza kuyabandaniriza no mu yandi makuru atandukanye kubiriko biravugwa ijya nino, aho tuyabandaniriza mu Rutana. Evariste Ndayishimiye yifatiye bikomeye Pacifique Ninahazwe, aca yiyemeza kuzogwanira ubutegetsi bwa CNDD FDD gushika ku kanyuma cyangwa se gushika apfuye. Aya makuru nayo mu buryo bw'idonido ni mu kanya turagaruka tuyabashikiriza. Naho bugabiraho abanyagihugu bagiye batagira turaza kunyurukira no mu yandi makuru kandi kubiriko biravugwa, na cane turabiye hamwe ku ngwara ya kolera
ibandanya kubangamira ubuzima bw'abanyagihugu mu gisagara mu ntara ya Bujumbura. Reka rasubire ndabaha ikaze mu makuru yacu kubyo bw'idonido tugiye guhera ku biriko biravugwa ko uwahoze aramutswe umugambwe CNL Honorable Agathon Rwasa yamaze kwiyamiriza ibijanye n'urupfu rwa Alain Guillaume, aho rero avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutamukanyi we André Ndayishimiye ngo urupfu rwa Alain Guillaume bafisemwo uruhara ntangere. Yagiriza Evariste Ndayishimiye ngo kuba yarase kumuha uruhusha rwo kujya kwivuza akagomeza kumupfunga kandi yarabona ko arwaye, bityo rero amagara yiwe birangira ageze ahari indimuka. Naho mu yandi makuru tunyarukiye mu biriko biravugwa mu Rutana, Evariste Ndayishimiye yifatiye ku bikomeye ku gahanga Pacifique Ninahazwe aca yemeza kuzogwanira ubutegetsi bwa CNDD-FDD gushika kuka akanyuma. Kwa 16 Gitugutu uyu mwaka mu birori byo kwimika musanteri mushasha wa komine Rutana mu ntara ya Burunga mu manuko bw'u Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ijambo rivanzemwo iby'Imana, iby'Imana, ibyo kunesha n'ibitero ku muntu. Hari kuri uyu wa gatatu wa 15 Gitugutu uyu mwaka yagiriza adaciye kure abitwa ko bamugwanya na cane uwuzwi nka cane mu guharanira agateka kazina muntu ari mu buhungiro Pacifique Ninahazwe azi ku matohoza yiwe akora ku banyuruzwa, akaba anarongoye ishirahamwe Fokode, ishirahamwe rishira ahabona amabi akorwa mu guhonyanga agateka kazina muntu mu Burundi. Imbere y'intsinzi ry'abantu bakoranye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yiyemeje ko agiye kuzigamana cyane ubutegetsi bwa CNDD-FDD agafata nk'umuhezagiro w'Imana. Imbere yo kwaduka abamugwanya, Evariste Ndayishimiye yabanje gushimira Imana yo kubwiwe ngo yahishuye abarundi b'ukuri igihe CNDD-FDD yashika ku butegetsi muri 2005. Imana yatumye Burundi bumenya abarundi b'ukuri kuva muri 2005, niko umukuru w'igihugu yamenyesheje imbere yo kongera ko ati kuva kera Imana yatugize ababona kure, nico gituma igihugu kiriko kiratera imbere. Evariste Ndayishimiye arongoye ico gihugu ca mbere gikenye kw'isi yose kubw'ibanki y'isi yose, abandanya arwiza amajambo yo kwihayagiza. Muri Ruheshi 2024 igihe hariko haribukwa ku nshuro ya 4 urupfu rw'uwo yasubiriye Pierre Nkurunziza, yiyemeje ko Uburundi ngo ntibwari bwigeze yemeje ko Uburundi ngo butari bwigeze bugira umunezero nk'uwo bufise muri kino gihe. Ariko kuva ushitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005 wahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu CNDD-FDD, abatavuga rumwe nawo n'amashirahamwe yigenga avuga ko ibintu bitagiye byifata neza. Burundi buri mu ngorane z'ubutunzi zitari bwigere zibaho muri ico gihugu, zirangwa n'amabi yo guhonyanga agateka kazina muntu bitagira izina ndetse no kudahana kuranga inzego. Ibura ry'igitoro ritari bwigere ribaho muri ico gihugu rimaze hafi imyaka 5 ririko rirahungabanya ubuzima bw'igihugu cose. Mw'ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarwije imigani n'ibimenyetso. Ndiyumvira ko kuri Maji wo kurubaho muri komine Musongati atambara n'ibirato ico gihe, ubu aba mu nzu nziza cane, nawe Delahaye ntigacika batazira ziranotse, arongoye Fomi yagendera ku gakinga, none murabe uko ameze uyu munsi. Yavuga ukuntu ubwiwe yabyibushe ngo nk'ikimenyetso c'iterambere. Yarabandanije ati hariho igihe ata mpuzu n'imwe yankwira, ikositimu yanje ntiyamfata ku mubiri, ubu ndashobora no kwambara agapira gasanzwe kandi kakambera neza. Ariko imvugo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahindutse atuka abatavuga rumwe nawe abagereranya n'abanya Isirayeli bagumukanye Mose.
abo bandi murabazi ni ababishishamwo bama bakabisha ibitagenda neza, bariko bararya igihe twari tugwaye kwashi. Avuga Pacifique Ninahazwe, umukuru w'igihugu yaciye agwiza na kabiri agahemo n'agashavu. Raba Pacifique Ninahazwe mu gihe c'intambara yararya agahaga, ubu aza atubwira ngo uragowe mugumuka, ariko ko atabivuze igihe yari ahaze. Ndayishimiye yarangirije ku mvugo y'ingorane ati bo bari baryohewe igihe igihugu cariko kiraka, ubu turamukiwe kubaho neza, bagomba kudusubiza inyuma. Bamenye ko amahoro turimwo dutegerezwa kuyabungabunga, kuko ntituzokwigera dusubira muri biriya bihe. Aya majambo yakomewe amashi n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi yarababaje igice c'abari ngaho. Musanteri mushasha wa komine nawe nyene yavuze amajambo asa n'ay'umugambwe akorera akarere ka Gihofi kahora ari akabatavuga rumwe n'ubutegetsi ntabigere badutora, niko yatangaje. Uko niko ibirori vyahindutse urubanza rwa politike, bikerekana gukora kw'amajambo y'umukuru w'igihugu muri iki gihe ubutunzi bw'igihugu bugeze habi. Muri izi ndwi ziheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragwije ingendo aja gushikiriza amabanga ubwiwe abasitanteri bashasha b'amakomine. Ayo mahitamwo ataretse gucanishamwo umugambwe uri ku butegetsi, afise intumbero yo guca inguvu abatavuga rumwe nawo, ndetse no guha inguvu ubutegetsi bwiwe biciye mu ndinganizo nshasha yashizwe mu ngiro kuva muri umwaka, igabanya intara ikazishira kuri 5 zahora 18, amakomine nayo akaba 42 yahora 119. Naho ikiza ca korera igihanga, abantu 20 baramaze guhafatwa n'ico kiza, 3 barapfuye, abajejwe amagara y'abantu baratabaza. Mpanda ku 15 gitugutu uyu mwaka haraheze hafi y'ukwezi zone Gihanga muri komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura mu seruko bw'Uburundi ihanzwe n'ikiza c'indwara ya korera kibangamiye abanyagihugu. Uwo murindi wibonekeje mu gihe Uburundi butangaje ko ikiza ca korera cateye mu gihugu cose kuva kuwa mbere 2023. Ico kiza kikaba kimaze imyaka 2 n'igice kitarahera. Abantu 20 baragwariye mu bitaro vyitiriwe Umweranda Auguste vy'Igihanga, 2 bakaba bamaze gupfa. Indongozi z'igisata c'amagara y'abantu zemeza ko zifise ibintu mu minwe, nubwo hari ingorane zifatiye kwikena ry'amazi meza. Muganga Joella Bigirimana arongoye akarere k'ubuvuzi ka Gihanga avuga ko abanduye babandanya bibonekeza muri komine Mpanda nk'Ibusongo, Murira ndetse na Gihanga. Turiko turakora uko dushoboye kose kugira ngo tugabanye umurindi w'iyo ndwara. Imigwi y'abaganga iriko irakora kandi imiti irahari, niko ahumuriza. Ubukene bw'amazi meza imvo nyamukuru y'iryo rwirirana rya korera. Ku bw'indongozi z'igisata c'amagara y'abantu, ubukene bw'amazi meza kiracari ikibazo gikomeye gitera ico kiza. Mu bice byinshi abanyagihugu banywa amazi y'inzuzi n'imizigazo, rimwe na rimwe irimwo imiti y'ibiterwa cyangwa se y'uburimyi. Mu ntumbero yo kugabanya uwo murindi, amazu agwariyemo abantu yarapomwe. Umuryango utabara imbabare mu Burundi ufatikanyije n'abaremesha kiyago awandanya ibikorwa byo gupompa ndetse no guhimiriza ku nyifato y'abanyagihugu mu mazone arimwo iyo ndwara. Turashikira buri munsi mu miryango igeramiwe kugira ngo dupompe kandi habe isuku mu micungararo, niko bivugwa n'umwe mu bakorera bushake b'umuryango utabara imbabare mu Burundi twahasanze. Hari n'abandi bagwayi bibonekeza mu ntara ya Bujumbura ndetse na Burunga. Ico kiza ntikigarukira gusa Igihanga, amakomine ya Cibitoke, Bukinanyana ndetse namwe mu makaritsiye yo mu gisagara ca Bujumbura nayo nyene
arakorwako. Mu bumanuko intara ya Burunga nko muri komine Rumonge irimwo abafashwe n'ico kiza kuva muri 2025 abarenga 1,600 baramaze kwandura ikiza c'indwara ya kolera mu mazone atandukanye 13 bakaba bamaze gupfa mu makomine ya Cibitoke ndetse na Bukinanyana. Akamo ko kuba maso ndetse no kwitwararika amabwiriza y'isuku. Abanyagihugu bageramiwe n'ico kiza basaba leta kubandanya itanga amazi meza. Tugwara kuko tunywa amazi mabi iyo tuba duhabwa amazi meza kolera iyo heze, bivugwa n'umwe mu baba imurira. Mu kurindira umuturama, indongozi z'igisata c'amagara y'abantu zisaba kuba maso mu kubahiriza amabwiriza y'isuku ndetse no kunywa amazi meza atetse. Ingorane ziracari nyinshi mu mazone ya Gihanga muri komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura ndetse no mu burengero bw'u Burundi nkuko bishikirizwa n'abashejejwe ibijanye n'ubuvuzi muri iyi ntara. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro tweko turashikiriza kuri iyi saha, tubaye dusozere ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kubagiriza ko kuri nomonesha kuri yanyu mukunda cyane ngoro Dende Sange TV isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizo kandi biba vyakorewe amatohoza.